hari ikintu nagomba ndakubwire kandi ico kintu ni ikintu kigoye cyane barabavuga ati amosozi y'umugabo atemba aja mu nda ya amosozi yanje narageje kuyabika mu mufuko ndabe ko basi ntamarana imisi ego hama Sisilia wa mwana wawe yarampemukiye cyane gose jefise amakenga mu gihe yuhura n'ikibazo hariya ubona uva ko bica bigaruka kandi kuri jeni yega niyo mpamvu nazanye kamera kuko n'abantu bariko baradukurikirana bazoce bambira ibyabona jewe gusa none ko nzi ko ari we mukwe wanje kandi namugushikirije ntubibaza wewe nyene mbaza gute jewe kandi namaze kukubwira basi ugerageze urondera umwanya tumanukane nk'umuvyeyi nimuzove mufata nabi cyangwa abandi bavye bavuga ati rero Bahebiyake nuko je naraswe kumumena umutwe ryari naraze kumukubita kwe najya gusa nyene yata icyo nicyo ukunda je sino manuka mu bakwe ya bakunzi ba INYISHU media sha ahantu kweri rero ahantu ni ngorane muri Nyanzarake sinze na nyene hitwa kabisa je ndibaza maze iminsi mubona ibibazo mfise mugabo nkuko mubizi nyene amosozi y'umugabo atemba aja hehe aja mu nda narageje kuyabika mu mufuko ariko ntaco rero bakunzi ba INYISHU media uno musinare ni ari kuri kamera Beni nabaye mu presenter nkuko msanze muzi nabaye mu presenter ariko Beni bamufatiye mu nzira yibage identity imwe twagerageje kubasigurira vyanse ariko je ndibaza turaza kugira waduhaye adresse nga ndakubaza gato ni sawa bitwande gira neza Audrey mbuga two turondera iwabo na Sisilia baduhaye adresse ni muri Nyanzarake ariko twebwe turabanyabujumbura naho tuzi neza umukobwa witwa Sisilia yarafise inzobe yabino nyene uramuzi oya nimero 20 ma nimero 20 ni he nimero sinzi we nuru yino rero bibi wado hariya inde bibi wado hariya bibi wado wacumumenya gute okay ama sawa nimero 20 abwo reka mbaza adresse nziza nyene bakunzi ba INYISHU media tuhagira je ndibaza nimero 20 ni hajya hano haragoye ariko haragoye adresse yonga iragoye sizi rero aho noca kugira rero naje kurondera nani je naraje rimwe mugabo haragoye ahantu kabisa rero nga haragoye sana haragoye kabisa na nama nimero hari bambwiye ko no katanga muganga ngo ndahayibuka nyene naje kwino nyene murabizi Sisilia umugore wanje murazi byabambaye ko nje ndahabona mugabo ahantu shamyanzari akajenje bazana ubwa mbere ndahashitse ubwa mbere ariko n'ubwa mbere ndizanye je nyene ndi kumwe na technique na nyene kabisa nje ndamubona bakoze ba INYISHU media mama Sisi Mabukwe nguriya odi ego ni sawa ego mahoro uno musi nazaranye kamera je nuvandushe cyane Mabuye urarushe cyane kanca nigumiraga nyene hanze kani agatebe ndi mwana wanga nyene Pascal ego Pascal ari okay mama je nazanye kamera ko mazi imisi ndi mu bibazo nyene biteye ubwoba ukuntu sizi ko mu makanya tukayaga urana n'amasageze kure twazaranye turi batatu mugabo umwe bamufatiye mu nzira bamufatiye ngaho nyene aho nyene tuguma twinjire ngaho iwanyu acavuga ati kanwa kwanyenze hama tuyage gato sizi ko mu makanya cyangwa nimba no zina kamera kwanza ama tuyage ikibazo cyo mu rugo mura ico cyo bacanzanye sasa bakozi ba INYISHU media mbo sizi ko umva ko wari ugeze kumva makuru umwana wawe ko wayibarutse
je mwaranterefonye murambwira ko mwibarutse amahoro Imana ishimwe vraiment kandi akana kagahungu ego hama mama si ubwa mbere umuntu ariko afata kamera niba kuba ari umupresenta cyangwa umumesha amakuru muko naje uno musi nawe munyemesha amakuru kubera mu kameramani wacu bamufatiye imbere ego rero icyanzanye ngaha mama je maze iminsi ndi mu bibazo ivyo bibazo byanje ndibaza navyoze cyangwa nawe nimba wowe usanzwe ubizi urashaka kumbwira mugabo singombwa icyanzanye rero nk'umuvyeyi nk'umwana n'umuvyeyi wiwe hari ikintu nagomba ndakubwira kandi ico kintu ni ikintu kigoye cyane barabavuga ati amosozi y'umugabo atembaja mu nda ya mosozi yanje narageje kuyabika mu mufuko ndabe ko basi namarana imisi ego hama Sisilia wa mwana wawe yarampemukiye cyane gose oya yaguhemukiye gute jewe ko nzi ko ari we wamunsabye kandi ukamunsaba izuba riva nkabagushikiriza n'abashinga ntahe babona icyo yoba cyose no mubaza we ari we jewe nzi ego ndabizi mama je ndibaza aho makuru ndibaza numvise ukuntu uriko uravuga amakuru amwamwe usanzwe yazi mugaye ikintu nyamukuru cyo no kubwira je namukwiye ngandi jenye ndi kumwe n'abashinga nahe nahiya gusa navuze ati sino kasha bwabo ya system y'ububandi abibateka shike mu rugo ndamusabe nibindi warabibonye ico gihe bibonye rero mama ivyabaye hariya tumaranye nk'imyaka 2 turi kumwe na Sisilia umwana wawe icyabaye nuko sinoca ndabivuga byose wigire muga gusa uno munsi umwana uzi nyene ko ari wa Sisilia ko ari wiwanje si umwana wanje oya ubu biriko biragaragara neza wenyene yaravyivugiye sinoca ndabikoreka muri telefone yavyivugiye ati ngo uyu mwana yarabimbwiye nagumye ndavyumva mu bantu bavuga sinavyemera ariko ryari rero wenyene ambwiye ati ngo uyu mwana si wiwawe ngo ni wa papa wawe reka je ibyo ntumbwira jewe ibyo ntambwira nzi ko ari wewe mukwe wanje nta wundi nzi icyo yoba cyose nzokibaza wewe none mama wowe uvuga ati ngo uzomumbaza jewe wenyene utwa yarashitse mu gisagara yarabonye amatara yaciyagira iki ubu naho nuvuga gutagumagira rero Jefferson Shavuri Jesse washaka ko ibintu byo kugwanura bizi ariko rero mama nk'impanuro cyane ndamutelefone Sisilia ndamubaze ndamubwira ati rero ndinga kwa mama kuko nagerageje ukumubwira vyose ndamubwira ati rero Sisilia tujana ariya kwa mama basi aduhanure yavyanse ngo we na jambo ufise nta jambo ufise ku mwana wawe kweri mama jewe ndarifite kuko mwese muri abana banje yoze wo mumpamagarira nkamuhanura kaza nkabaha impanuro kandi urumva ko nagerageje kumubwira ko yoza mugabo vyanse urumva vyanse kabisa urumva mama je rero ndashaka kubwira ati kuva no munsi niyi saha umenye neza ko je na Sisilia turi kumwe ejo bigashika agahora n'ibibazo nuzombwira ati ngo urabona Bahebiyake twamuguhaye wewe nkuko uriko ravyivuga anashase kuzana kamera kugira kamera ibona ati ivyo two turayaga jewe na wewe wari wamaze kuvyemera urumva je ndibaza nuko gusa nk'umuvyeyi nakajambo mutekerera umwana wawe cyangwa uvuga ati basuduhanure ko twebwe abavyeyi basumba wewe n'abandi bavyeyi nyene muri murunganwe rumwe baragerageje kuduhanura mugabo aho bigeze rero ndabona Sisilia vyanse jewe ikintu nobona yozoba impanuro no muhanura nawe tukumva impanuro zanyu kuko nitwobatandukanye kuko niwe mukwe wanje mfite ico kibazo cyo kuvuga ngo umwana ni wa papa wanje wowe cyo kivuze kwiki icyo kibazo togishakashaka gihazotwemeranye n'umwana igihe yoboneka akabitwemerera none Sisilia ko yase kuzino yase kuzino umva yoboneka ryari igihe yozoboneka wozomunzanira hama izo mpanuro tukazimuha urumva mama je ico mbona basi bigukundiye niba ufise umwanya muri aka kanya tugende nimba ari déplacement agenda yiri haco tumwitano rya mukongomani hajya ujya mu kameramani wacu tuce tumanukana basi umfashije uduhanure turi kumwe eka jewe iyo migenzo ntabwo jewe nojya mu bakwe iyo migenzo ntayo tugira je sinojya mu bakwe none ngire gute rero muvyeyi kuko urabona je ndi muyabira
naje kukubwira amakosa y'umwana wawe kandi sinakoresheje gyashavu y'abantu bo mu gisagara ko bamuvuga ati abantu bo mu gisagara bakunda gutsindira abagore babo nace mvuga ati reka shike ku muvyeyi wiwe ndamubwire urumva wowe waze kumbwira none ngire gute basi nk'impanuro nobwira nk'impanuro ni washika uramubwire azontelefone ndabaha impanuro muri kumwe. Abakozi ba INYISHU media no je ndibaza none mama nk'ubu jewe Sisiriya Jefferson amakenga mu gihe yohura n'ikibazo hariya wowe numva ko bica bigaruka kandi kuri jene yega niyo mpamvu nazanye kamera kuko n'abantu bariko radukurikirana bazoce bambira ivyabona jewe gusa none ko nzi ko ari we mukwe wanje kandi namugushikirije ntubibaza wewe nyene mbaza gute jewe kandi namaze kukubwira basi ugerageze urondera umwanya tumanukane nk'umuvyeyi nimuzove mufata nabi cyangwa abandi bavye bavuga ati rero Bahebiyake nuko je naraswe kumumena umutwe ryari naraze kumukubita kwe najya gusa nyene yata icyo nicyo ukunda je sinomanuka mu bakwe. Bakozi ba INYISHU media ndibaza mukora dukurikirana neza je nagerageje kumubwira mama Mabukwe wanje bo sinovuga ko ariko abyirengagiza ariko gusabira babaje ariko jewe rero je sindagira ico no bivugako je ndibaza ingingo yo kugwana nyatari kabisa oya n'ababanyi bareke kukubwira amajambo ababanyi mama we cyo mbona gusa urabona n'ingene ababanyi baciye baza babonye kamera ngaha kandi urabona ko ngaha ntibamenye ibintu vya kamera sana ahubwo reka cyo dukupa kamera cyo tuyagira mbo hasi mu nzu nk'abantu hame bikurikira wamaze kubimbwira ibintu biri principal kuko je ndibaza mu byo twayaze nta kindi kintu uza kurenza ko kiruta ngaha. Ego yewe nibyo nakubwiye yuko wozoshika umaze gucika muhira ukamutelefona hama nkamuha impanuro turi kumwe. Basi mama umviriza iyindi canke Sisiriya yarafise ingeso yo gukundana n'abahungu bo ngaha. Eka iyo ngeso yayifatiye ntayo ngeso yarafite umusabira nkamugushikiriza ntayo narinzi. Muga Sisiriya asigaye afise umwana muremure kweri. Jewe ntabyo narinzi ibyo kandi urumva ko naso wawe nawe nyene ari umunyamakosa kuko ibyo ntiyari kwibaza umukazana. Sinavuga ko atari ivyo ariko reka nihangane. Okay, so bakunzi ba INYISHU media reka dukupe reka tugirega mugabo muriko muraronka umuco naje zogerageza basinda muhenda hende Sisiriya turi kumwe kuri telefone hama cyo dushaka parler na mama ino acha tubwira tuce twumva impanuro nk'umuvyeyi yaza kumubwira ariko je vraiment kubyi wanje mama urazi ko je ubu na Sisiriya wawe sindamukunda. Sisiriya ntukimukunda oya ukuntu kuri rero ngo ndakubwire sindamukunda wewe umuntu yamaze kumbwira ko umwana ko ari wanje akacavuga ko ari wa papa wanje numva ko ari ibyo wowe ubona ko uje sero wawe office imiti cyangwa wawe bamaze kumuha ko imiti. Oya jewe nta miti none uje kunyagiriza imiti je nta miti dufite. Shoge n'umwana w'umukobwa ariko abakobwa arazi ko nabo nyene abantu bashaka nyene ubutuntu n'utundi je gusa kubyi wanje ngo ndakubwira ati je Sisiriya nitukiri kumwe icyambere kandi sindamukunda n'umwana yarambwiye ko je turavyarana no kuvyarana ico kimenye mugabo nzogerageza uvyumve nawe nzomuraba ukuntu ndabahuza hama umuha impanuro tuzozibahereza kuko turababyeyi je ndumubyeyi yamubyaye tuzogerageza kumuhanura kandi nzomuhanura muri kumwe ibyo nzovuga byose uzobubyumva. So bakozi ba INYISHU media ntare uno musabaye mu cameraman nakubere mu kibanza ariko kupa kamera twitahire reka tuyage gatoya nk'abantu rero ndabibabwire nyene ndamuwe ukuntu vyatangwe n'ukuntu vyagenze hama ibindi bikurikirana mu nyuma amadukenera amakomantere kuko amakomantere naguma tubwe nyene tuguma dukora twihangana ko iba tudafise n'amakamera tari baba star n'ibindi n'ukuri tuba twamaze kumenana imitwe rero hajya hari ibindi bintu utinya vuga ati rero bumvise ko Bahebiyake yakubise umugore wiwe
akamumena umutwe mu imbere ya kamera nk'abafana nkamwebwe numuhoca mufata nabi je rero simeze nkuko rero kuko twebwe wasema mu Kiswahili kiyo cha jamii reka tugerageze twigisha abantu naho byo bigeragezo byo gira bigagushikira uku nkuko vyanshikiye no munsi jewe uzogerageza wihangane kuko kwihangana gafise iherezo ryiza.